hari mw'ikoraniro Fabrice Nkurunziza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yagirishije abaserukira abandi mu ntara ya Mwaro. Uwo munyagihugu yamenyesheje ko injyane z'amoko zimaze imyaka irenga 100 mu Burundi hataragera ko umuntu yovuga ko zaheze. Kubwanje izi njyane z'amoko zazanywe n'abazungu hakaba heze imyaka irenga 100 izo njyane zije. Ibi vy'ibitigiri navyo bikaba bimaze imyaka itarashika 200 biri mu mategeko. Murumva imyaka 100 vyamaze n'imyaka 200 tumaze turiko turakorera kuri ibitigiri intambwe je monikiri ndende. Nico gituma je mvuga nti nka nayishakiye Degracias nimbona yuko hataragera ko bivamwe. Umugenzi wewe wakabona ko kubahiriza ibitigiri vy'amoko mu nzego atakamaro nakamwe bigifise. Jesi no kurirwa ndavuga vyinshi amoko naveho ko ntacamaze nacapfunguye na kimwe ngaha mu gihugu cacu duheze twitwa abarundi gusa. Fabrice Nkurunziza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye asaba abakuru b'imitumba ko bogirisha ibiganiro abanyagihugu kugira bose bashikiriza aho bahagaze kuri ico kibazo. Twagire dusabe abubahwa abakuru b'imitumba bari ngaha tubahimirize kugira ngo baze babandanye ibiganiro hagati mu bene gihugu kugira ngo umurundi wese agire ico ashikirije aterereye. Guserukirwa mu nzego hakwirikijwe iyubahirizwa ry'ibitigiri by'amoko byari byashizweho n'amasezerano ya Arusha mu ntumbero yo gukinga ingendo yo gukumirana yateye injyane mu gihugu.